bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Esther igice ca 2 umurongo wa 15 gushika kwa 18. Esther 2 umurongo wa 15 gushika kwa 18 handitswe ngo: nuko igihe ca Esther kirashika cyo kujanwa ku mwami. Esther uwo yari mwene Abihayili se wa Moridekayi umwe nyene yamurera nk'umwana wiwe. Igihe gishitse cyo kujanwa ku mwami ntiyagira ico yaka atari vyo Hegayi yamugereye, ari we nkone y'umwami yarinda bigeme, kandi Esther yashimwa n'abamubona bose. Nuko mu kwezi kw'icumi niko kwitwa Tebeti mu mwaka ugira indwi umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, Esther ajanwa mu ngoro ku mwami Ahasuwerusi. Nuko umwami agomwa Esther amurutisha abamikazi bose, nawe arakundwa akara aba intoni mu nyonga ziwe kuruta za nkumi zose. Bituma mwambika igitsibo c'ubwami mu mutwe, amugira umwamikazi mu gishingo ca Vashiti. Maze umwami atumirira abaganwa biwe bose n'amenyekana biwe amazimano akomeye, kandi ayo mazimano yari ku bwa Esther. Ibihugu abiharira ikori, agaba ingabire nk'uko ikiganza ciwe c'umwami cari kiri. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo. Bakunzi muri ko muradukurikira, ndababwiye ngo kaze muri ku kwezi kw'icumi, ukwezi kwinjira mu bwiza n'icubahiro kubwo gutoneshwa n'umwami. Imana ishimwe cyane. Uvyibarire, ubariro muri kumwe, ubarire nawe muhura uti kuno ukwezi kwawe kukubera ukwezi ko kwinjizwa mu bwiza. Siyo wiyinjiza, siyo wishikanayo, ariko ushozwe kwinjira mu bwiza, mu cubahiro, ubitewe no gutoneshwa n'umwami, ubitewe n'ikiganza ciza c'umwami. Biratangaje, Bibiliya yatubare ngo igihe ca Esther kirashika. Uyu Esther yari imfuvyi. Abavyeyi be babishe mu ntambara igihe batera Ibwisirayeli, baca bajana kwinyagana aja mu gihugu kitari gwiwe. Ibintu yarimo vyasa n'ibigoye n'ibidashoboka, ariko igihe cyo carashitse. Mu musiguzi igice ca 3 haravuga ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, hari igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kuvyina. Esther yaragize igihe cyo kurira, ababajwe no kubona abavyeyi bishwe, ababajwe no kuba mu mahanga, ababajwe no kubaho atabayeho neza mu buzima bw'ubupfuvyi bubabaje. Ariko igihe carashitse, ndavuze ngo ku kwezi kukubera igihe cawe. Bibiliya yatubare ngo ukwezi kwa 10 Esther yaje akurikira uwitwa Vashiti, umwamikazi yagambarariye umwami. Arakugwa, bazana bigeme kugira ngo abakuremo umwamikazi. Igihe carashitse, Esther nawe aratogwa mu bandi bigeme, ntibatubarira ukwezi. Igihe bakura Vashiti ntibatubarira ukwezi, batwara gusa ko umwami Ahasuwerusi yari amaze imyaka 3 ku bwami. Icabaye ntibatubarira ukwezi, ariko aha baratwarira ukwezi. Uku kwezi kukubera ukwezi kwiza mwene data. Haleluya. Ubugaragwa bwose urimo, ibihe waciye mu vy'ukurira, Imana iguhanagure. Uyu yatoneshejwe n'umwami Ahasuwerusi yagaye ibihugu 127. Nje kuko ari umwami w'abami, aganza abaganza, wa undi wemeye, kandi namwe utaramwakira, wemere Yesu akoze aguharira ivyaha vyawe, nawe winjire mu buntu bw'Imana, winjire mu gutoneshwa n'Imana, winjire mu kugirirwa ubuntu n'Imana. Ikiganza ciwe gitume ujira mu bwiza no mu cubahiro, uve mu gakengerwe n'agasuzuguro, uve mu marira n'amaborogo, uve mu kwihebura, winjire mu kwizera n'ivyizigiro. Kaze mu kwezi kwiza, uragahezagirwa. Uku kwezi ni kwa kubera kwiza, si kubwawe gusa. Ku bwa Esther abantu bakuwe kw'ikori, abantu baratwenze, abantu baranezerewe, ariko kandi yagize n'icamarira bene wabo. Ugira umutima nk'wa Esther ku murongo wa 19 na 20
haravuga ingene Esiteri yahora yumvira Moridekayi. Ubu umwana yumvira Imana, wumvira abavyeyi, wumvira abakuruta. Ubu umwana agendera ku ijambo ry'Imana. Ubu umupapa, umumama, umutamakazi, umwana mutoyi, umusore, inkumi agendera mu rutonde rw'ijambo ry'Imana. Imana igutoneshe. Urakoze kudutega yombi.